ubuhoho ibintu vyabaye bibi cyane. Israel na Iran ubuhoho bariko bararasana ku mugaragaro mu kirere c'ivyo bihugu uko ari bibiri. Harimwo kubisikanya kubisasu biva mu gihugu kimwe cinjira mu kindi, ibiva muri Israel bija muri Iran, ibindi bikava muri Iran bikisubiza muri Israel. Hagati y'ibisagara bibiri nka Yerusalemu na Tel Aviv ibintu byamaze gukomera, iriko iraswaho kandi bikomeye, kandi yose irasigwa icyarimwe. Ariko imbere ko tubandanya, reka mbanze sabe wewe uriko uratwumviriza kuri Tagata Films, ubanze ugire subscribe kugira ngo amakuru azaraca kuri channel ya Tagata Films ashobore kuza aragushikira byihuse, ndetse wibuke kugira na like na comment kugira ngo ibiganiro bishobore kuza biraja ijya nino bivuye kuko mwene witanze ukagira subscribe na like ndetse na commentaire, ubishobora ukagira na partage ku bandi. Ku munsi wa gatanu ubwo ni hirya y'ejo haheze, niho Israel isutse ibisasu muri Iran bigahitana abasirikare bakuru barenga 20 hamwe n'umugabo mukuru w'impinduramatwara wa Iran, ndetse akaba n'umujyanama wa Iran. Ako kanya Iran nayo yahise ubwo nyene isubiza Israel ibisasu birenga 100 byatewe na drone zimwe zitagira abapilote, ariko nkuko Israel ibivuga ngo ntivyari bikaze kuko babirasiye mu kirere, babibonye kare baca babirasira mu kirere ca Yordania bitarashika mu kirere ca Israel. Ivyo bisasu vyaje bagira amahirwe babibona kare, baca babirasa bitaramara kururuka cyangwa bitaramara kwinjira mu kirere ca Israel. Ubu tuvugana ibintu byamaze kuba bibi cyane. Ubutegetsi bwa Israel bwategetse abantu kuja mu nzu zabo kandi bakitegurira kumara umwanya igihe kirekire bihishije munsi y'ubutaka. Iryo ni ryo tegeko igisirikare ca Israel cyatanze gihimiriza abanyagihugu ba Israel cyane cyane mu miji uko ari ibiri ya Yerusalemu na Tel Aviv. Ubutegetsi bwa Israel bwasavye ibitaro byose ko abagwayi bataremvye bahita bajanwa batahanwa kugira ngo biteho bake kandi hasigare abaremvye gusa. Abatarenze bakavana kwa muganga bakaza gukurikiranirwa iwabo. Mu masaha make bageza kuvuga ivyo niho ibintu byaza byaba bibi cyane. Mu masaha y'umugoroba inyuma y'ibitero igisagara ca Yerusalemu na Tel Aviv niho haguma hazunguruka imodoka zimwe amaspeaker zisaba abantu kuja kwihisha, kuko igisirikare cyari cyamaze kubona ko cyamaze kubona ubutumwa, cyamaze kwakira ubutumwa buvuga yuko Iran irungitse ibisasu bije gutera aho muri yo miji. Inyuma yo kuronka ubutumwa no guhimiriza abo banyagihugu, nta n'umwanya waciye ubwo nyene ibiturika byabaye byashitse, ibisasu byabaye byamaze kwinjira mu ico gihugu muri iyo miji ibiri ya Yerusalemu na Tel Aviv. Ivyo biturika byakurikiwe n'amajambo ya President w'Ubufaransa Emmanuel Macron
waramaze kuvuga ko Iran ifise ihungabanya ry'umutekano. Yabandanije avuga ko gutera ibisasu vya Iran bibandanya. Yagiriye ko anasaba ko hoba kwitonda hagati y'ibihugu bibiri biriko birahererekanya ivyo bisasu. Hoba kwitonda guhererekanya ivyo bisasu kuko bishobora kugira ingaruka nyinshi. Mu kanya gato igisirikare ca Israel cyasubiye gusaba kuja kwihisha munsi y'ubutaka inyuma yo gusubira kumenya ko Iran yongeye gusubira kubarasa ibisasu irasa muri Israel. Mumenye ubwo bwari bugira kabiri Iran iteye ibisasu muri Israel. Itangazo ryamaze umwanya mutoya ubwo nyine ibisasu biba birashitse byamaze kwinjira. Amatangazo y'ibitero yacishwa aratandukanye muri Israel. Tel Aviv na Israel, Tel Aviv nako na Yerusalemu niho rero ibisasu byashikiye. Igisirikare ca Israel cyatangaje mu gitondo nka saa 10 z'ubuca ko ariho ibisasu byinjira bivuye muri Iran. Bavuga ko kandi ataco byigeze byonona haba amazu canke abantu kuko babimenye kare baca baravyikingira hakiri kare kugira ngo ntibimare gushika hasi ngo bishobore konona no kwangiza ibintu, kuko urabona muri iyi minsi hagati ya Iran na Israel ariko harahererekanywa nkuko nabivuze, ariko harahererekanywa ibisasu byinshi kandi cyane. Reka mbanza gushimira wowe wagize watanze umwanya kugira wumvirize ibiganiro biko bica kuri Tagata Films. Ngusaba gusiga ubwize subscribe na like ndetse na commentaire. Ciao ciao.